nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo Mweranda. Muri rya misi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, nimureke kwerekana ubwiza bwanyu mu maso y'abantu kugira ngo babashime. Ahandi ho so wanyu bo mw'ijuru nta mpera azobaha. Niwagira ico uhaye umurushwa ntukigire ururirimbo, kumva bibara uko batari babigira mu masinagoga be no mu mayira ngo abantu babaninahaze. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kuyironka. Wewe rero niwagira ico ufumbatishije umworo, ukubafu kwawe ntikuze kumenya ico ukuryo kwagize, kugira ngo ico utanze kigume mu mabanga, so wawe abona akamizwe n'ingoma azokigusubiza. Nimwasenga ntimugire nk'abanyabwishime bakunda gusengera habona mu masinagoga no mu mayira abiri, ngo abantu bababone. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kuyironka. Wewe rero niwashaka gusenga, injira haruguru hiherereye, ugara urugi, uheze usenge so wawe arahiherereye. So wawe abona ikitaboneka azobikwishura. Nimwisonzesha nimugire nk'uko abanyabwishime bagira binyankabiranya mu maso, kugira ngo abantu babone ko bisonzesheje. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kuyironka. Wewe rero niwisonzesha, inogereze mu mutwe, ariko bimenywe gusa na so wawe atakimusoma. So wawe abona ibiri mu mpisho azobiguhera impera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Pawulo ati ngo ngiki gihe ca gihe kiroranye rwose, ngo nguyu munsi w'ubukiriro. Nguyu munsi w'ubukiriro, uyu munsi wa gatatu w'iminyota, weze ukatwinjiza mu gihe kiroranye c'ubukiriro, iki gihe c'ikarema. N'abantangara rwose ingene ku munsi wa gatatu w'iminyota benshi baza kwisigisha iminyota, ku buryo bw'uko turi no mw'iparuwasi ndibuka abantu barabaza bakasanga mw'iparuwasi ngo pati ngo duhe iminyota, ngo dusige iminyota. Mushaka iminyota genda mu mbabura zanyu murayifise, ahubwo rondera umutima w'iyo minyota, ubutumwa buri muri iyo minyota. Nandi y'iminyota tubasiga siyo ihambaye, ahubwo ijambo riri inyuma y'iyo minyota, ijambo iyo minyota iserura, ni minyota y'ukwigaya. Atari ukwigaya umenga ni nko guhindura akantu gasanzwe mu buzima nkapanga gusa. Oya, ngo nukugarukana umutima ku Mana, kuko urashobora kugira organisation nshasha mugabo udafise l'esprit d'organisation, mu mwanya mutonya usubira hahandi, kuko utaba wararonse ubukomezi bwo guhinduka. Ubwo bukomezi bwo guhinduka nabwo buzanana ngo nukugarukana umutima wacu ku Mana. Saka mu kumuhanuzi bisanzwe gusa, n'Imana yenyine idutera akamo ikagira iti garuka ko n'umutima wanyu wose. Kubera iki? Ngo kuko umukama akundana, afise imbabazi, azira gushavura. Iki gihe c'ikarema kenshi iyo tukivuze, benshi batangura guca basimbira mu bwenge, baca basimbira kuri ibi byo kwisonzesha, kwibabaza. Ndabiko nk'izi misi 40 nisonzesheje. Mugabo utumva kuga mbere kwari ukugaruka ku Mana, kwari ukurondera gushimisha Imana, kwari ukurondera guhimbara Imana, umutima wawe ugacudikana Imana kuko ni ingingo rero bwa mbere y'umutima ugaruka ku Mana. Nivyo iyo ngingo igaca yiserura rero ku ruhande rukurikira
mu migirwa n'inyifato by'ubuzima, ariko ikarema niyo kutubwira iti mwumva aho bishingiye ubwa mbere icyo Imana iturondera ko iyi horizon du cœur. Birahuye rwose n'ikintu abarundi twihaye imbere turacandika umenga no mubwirizwa shingiro ngo twashize Imana imbere. Igihe cy'ikarema ni ukugira ngo n'ubundi iyo Mana twashize imbere muri option y'ubuzima bwacu mu gihugu, tuvuga ko dushira imbere muri ibi na biriya byose, tugatanguza mbere igisabisho itebe iduhambye hariya imbere muzirikanye mu mutima nama udukoresha, kuko birashobora gucika ibintu bihera inyuma. Yesu akagira ati iby'impera y'inyuma mwarabironse. Mubisige nagize ati abarondera gukora imigirwa y'ivy'Imana bakarondera kubonwa bakabiheza hanze, impera yabo nuko kubonwa, mugabo ntibashitse imbere y'Imana, ntibabonywe n'Imana, bashimye gusa kubonwa n'abantu. Igihe cy'ikarema n'igihe cyo kugira ngo n'ubundi tuve nugira nti mu gusenga kukuyororeka, kuko bamusanga umenga abantu dufise umwitwarariko cyane w'iki kintu ni ukukiraba neza mu vy'Imana, cyo girindi siguro ikomeye, ikintu dukunze kugira cya visibilité, cya profil, cya statut. Gasanga no mutamakazi yamaze gusanza umugabo ndera gastati kaho yarakiri umwigeme inkumi akiri muto. Urabesha abantu nosiga gusa gutyo, uracasa gutyo. Kugira ngo tuve muri horizon y'ivya statut, profil, iby'inyuma, ahubwo twumve yuko mu mutima wacu dutera koko by'ukuri dusangira ingingo n'Imana. Ivyo bica bisaba rimwe rimwe utwigoro tumwe twugira ngo tugire umwimenyerezo, ubuzima bwacu bwose bukurikire icyo umutima ushaka. N'umukama duteye akamo, umukama ari waduteye akamo araheza akaduha n'ingabirano bijanye. Imana ntidusaba ikintu igakijana ikaturera iti ndabe ko muzobishikako, oya, ahubwo iraza kugira ngo turi kumwe nayo tubishikeko. Pawulo akagira ati ni igihe cyiza cy'ubukiriro cyo gusubira kuzura n'Imana. Mwe wese akazirikana akabona ati aha n'aha n'aha ndumva ko ntaruzura neza n'Imana, agasaba iyo ngabirano yo kuzura n'Imana, yo gushikirana mu mutima n'Imana. Ni igihe koko kizorangwa n'imyimenyerezo twumvise Yesu agarutse ko igisabisho, ugusangira n'abandi, saboro gusa kumburi havuzwa boro mugabo no kumenya gusangira ingabirano z'Imana, ariko kandi no kumenya kwisonzesha atari kwima ibyo kurya. Murazi Ekleziya yo yuko igihe tiko amaze kurenza imyaka 60 n'iyindi bararaba n'ibisonzesha ngo basange bihotoye biyahuye. Ariko na cyane cyane no kwiyima ico cyose twumva ko gitwara mu nabi, gihengekera mu nabi, niko kwisonzesha kwiza. Niyo mbona wisonzesheje kubera yuko estomac iri kwiraguharagata muri yo, amugasanga uri kurafuragira abo muhura, urapfumureka ufungure ube mwiza mu bandi. Ukwisonzesha bigutume ugira care, iyo jambo iraharawe gose uyu munsi, attention, umwitwarariko mwiza ku Mana no kuri mwene wanyu. Hamwe wakunda kwikwegerako kibugutinya igihe cyo gusangira, hamwe bakunda kumenga bose nibo bagukunda n'igihe cyo kwigora kugira ngo nkunda abandi, hamwe wahora usenga wirabisha ko gusa. Hari ikintu gikunze kwica igisabisho kwitwa, ugasanga burya tuba mu gisabisho egoiste. Tugende gusenga ntabyo niyumvamo, numva nguma kuri WhatsApp ndafise ibintu nkora. Usenga kuko uvyiyumvamo, kuko wisenga wirondera. Usenga kuko ugira uti icyo ngiyemo ari mugenza ndindiriye. Utangura gusenga nkuko twibiseza kugira ngo data abona. N'igihe utavyiyumvamo ukagenda ukabwira umukamuti ndaje mugabo numva umenga ntakayabagu kavyo mfise, sinishaka gusenga kubera ko gusa shaka kwiyumva no kubona ivy'Imana ingiriye.
ndagusenga mukama kuko uri Imana ikwiye gusenga, kuko udasenzwe mba ndakurenganije, kandi jewe nyene mba nirenganije, kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, mba ndakwimye kuba ishusho yanje by'ukuri. Dusaba mukama kugira ngo muri iyi minsi 40 y'umwimenyerezo umwe wese ku Pasika azahashike yumva ati ndumva yuko hari ahantu by'ukuri nanagutse narose ubuzima bushasha, hari iyindi ngingo ingenza mu mutima, hariho n'ikintu cyahindutse mu ndinganizo y'ubuzima bwa misi yose. Amen.